Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwe mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, abari hirya no hino ku mugabane w'abanyamerika, muri hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire mu mugambwe CNL igisata co kwa Nestor Girukishaka. Iki ni cya gisata ubutegetsi bwa CNDD FDD bwaremye burementanije kugira ngo banyage bambure agatorwasa umugambwe wiwe, hama bace bemera ko igisata ca Nestor Girukishaka arico cemewe n'amategeko, cemewe n'intwaro yo hagati, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Aho rero yahamagaje ikoraniro kaminuza. Amakuru ariko aratugera ko iryo koraniro iyo agatorwasa yahora arihamagaza ryaba ryitabwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza. Muri kino gihe rero ngo yoba yarikoranye ikoraniro kaminuza ngo ryitabwe n'abantu 27 bonyine muri iryo koraniro ryabo yari yahamagaje. Ngo kuva abantu babuze kwitaba muri iryo koraniro, Nestor Girukishaka ngo yoba yarihagaritse, akaba avuga ko agiye gusubira guhamagaza irindi koraniro kaminuza kugira ngo bazohave baraba bishobora gukorwa kugira ngo ubutegetsi bwa CNDD FDD n'umugambwe uri ku butegetsi babahaye misiyo yo kugira ngo bazamaramaze agatorwasa buri uko ashobora kwitoza kugira ngo barabe ko ingingo yabo izoshikwako. Ni mu gihe rero Nestor Girukishaka ariko arabona ko abayoboke bamushizeko, benshi babona ko ivyo bagiye kurondera muri CNDD FDD batigeze babironka, yewe ari ivyo bibanza bari bemerewe ntavyo bahawe. CNDD FDD yahise ivyikubira vyose 100% mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, abajenama b'amakomine vyose nuko barabuze ikibanza na kimwe babaha muri ico gisata ca Nestor Girukishaka. C'inyankamugayo zaciye zigumuka, ntabwo twavuga ko zikiri inyankamugayo ahubwo ni inkundamugayo, zirakunda kugawa. Ivyo rero baciye bagumukamwo, none ngo ntaco biriko biraba, ntaho biriko birabashikana. Ni mu gihe agatorwasa nawe ari mu gacerere hatazwi ikigomba gukorwa umwaka uza mu matora y'ibihumbi 2027 nk'uko biriko biragenda bishikirizwa. Amasoko atandukanye arabandanya guturirwa. Ijabe, isagara ca Bujumbura kw'Ijabe nayo isoko yaturiwe. Iyi soko yo mu Rugombo, isoko ya kijambere yaraye ituriwe, yaraye ifashwe n'umucanwa, iraturirwa yose, irasha iratokombera. Ni mu gihe abadandaza baho n'abandi banyagihugu bariko barasaba ko borungikirwa ikizimyamoto, irya modoka bijya biduga nyine bizimya umuriro, vy'abajejwe kuzimya umuriro, fire fighters mu congereza, ariko ntibaciye bayironkera igihe kuko ngo umuriro waciye utwika utokombeza uraturira vyinshi cane, abanyagihugu bakaba bahahombeye. Benshi bakaba bariko baribaza ni ibiki biriko biraba kugira ngo isoko zitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi zibandanye gufatwa n'umucanwa. Ni mu gihe kandi hegereje amatora y'umwaka w'ibihumbi 2027. Bamwe bati ese Ndayishimiye ntiboba batanguye kumutobera nk'uko babandanya kubivuga? Abariko baraturira amasoko
na cane cane ko ubutegetsi butavuga icateye uwo mucanwa, bakama bavuga ko ari isanganya ry'umuyagankuba. Hakibazwa mu Burundi niho honyine hahora haba isanganya ry'umuyagankuba? Nta bindi bintu bishobora gutera umuriro atari isanganya ry'umuyagankuba? Ivyo ntibiriko biribazwa. Tuve kuri iyo nkuru ngaho kandi tuje mu bijanye na politike n'imigenderanire n'amakungu. Hari umukongomani azwi ku mazina ya Benjamin Babunga Watuna. Uyu mukongomani arazwi cane kuba ahora ashira atangaza ukuri, akaba ari umuhinga mu bijanye n'akahise kaha mu karere no mu makungu. Kuva ejo haheze hari amakuru menshi cane ariko arahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ihagarikwa nyene ry'uyu mukongomani Benjamin Babunga Watuna. Yoba yafashwe n'iperereza ry'igihugu c'Uburundi muri ino ndwi turiko turasozera. I Bujumbura niho yafatiwe. Aya makuru nubwo adatomora neza igihe yafatiwe, bamwe bavuga ko ku munsi wa mbere w'iyi ndwi, abandi ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi, hari n'abavuga ku munsi wa gatatu w'iyi ndwi. Hari kandi abavuga ko yafashwe avuye ku kazi, ariko ntibatomora akazi yariko arakora na ONG, Organisation Nationale Non-Governmental nkuko babivuga, non gouvernementale, yariko arakorera nyine ONG. Hari abavuga ko yafatiwe mw'ihoteri yahora abamwo, ariko ntibavuga ihoteri iyo ariyo. Amakuru amwe aratomora ko yafashwe n'umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Uwundi yavuzwe ni umukozi w'iperereza bita Rama, ashobora kuba ari Ramazani Juma, umwe mu batwara iperereza muri zone ya Bujumbura. Uwo Ramazani nyine nkuko bamwita Rama. Benjamin Babunga Watuna arazwi cane nyene ku mbuga ngurukanabumenyi, aho akunze kwandika ku mateka ya RDC n'ay'ibihugu vyo mu karere. Arazwi kandi ko yakoreye mu mashirahamwe ONG atandukanye mu Burundi, RDC, Niger n'ahandi hagiye hatandukanye. Arashobora kuzira ivyiyumviro vyiwe vyoba bitanezereza abatwara Uburundi na RDC. Hari n'andi makuru twaronse avuga ko uyu Benjamin Babunga Watuna yoba yahagaritswe ku mvo z'uko leta ya Kongo yabwiye leta ya Gitega ko igomba guhagarika uyu Benjamin Babunga Watuna. Bamwagiriza ko rero uyu abandanya yandika amateka ya Kongo kandi agashira ukuri k'imvo z'ingwano iriko irahuza M23 na RDC ndetse n'igihugu c'Uburundi ngaho mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Uyu Benjamin Babunga Watuna akaba rero yahagaritswe n'iperereza ry'igihugu c'Uburundi ku mvo z'uko leta ya Kongo ariyo yatanze umutahe canke yabwiye leta ya Gitega ko igomba kubafatira bakabahagarikira uyu mukongomani yariko arakorera mu Bujumbura, kandi akaba azwiho kutarya umunwa no kugaragaza ukuri ku ngwano ziriko zirabera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo gushika muri kino gihe.
Amakuru yacu tugiye kuba turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye, naho ubutaha. Imana ibandanye kubazigama, irinde igihugu c'Uburundi, irinde abarundi n'abarundikazi, mugire aho muba mwubahwe. Nagahwane ndabikebanuye.